amakuru y'ivyakorewe umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni hirya y'ejo kw'igenekerezo rya 22 Rusama agemuriye se wiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega arateye isoni n'akamaramaza ku bajejwe igihugu c'u Burundi. Hamwe ivyo bintu vyoba vyarabaye koko, umuntu wese yavyumvise niba atari bwamenye ko akaranga k'Uburundi katitutse kandi gasenyuwe n'abarya nyene bajejwe izina ry'Uburundi, ubu ntaco guharira kikiriho, vyarigaragaje. Aho umutegetsi ashinga abakoresha biwe gusa ku muntu bamukuye impuzu zose, bikemerwa ko umwigeme canke umukenyezi bamwambura impuzu kw'irembo, bakaba boheza ngo bakanamujana kugemurira se, akamuramutsa, akamuyagisha, akamuhereza ivyo kurya ari gusa. Ivyo bintu bikaba vyokwemerwa mu gihugu c'u Burundi, mu karanga k'Uburundi, mu Burundi twebwe tuzi twabayemwo, n'ukuri birarengeye ubwenge. Ico si ca gihugu c'u Burundi tuzi. None niba atari burya Burundi twari tuzi, ubu turi mu buhe? Umuntu naho woba umufitiye urwanko n'inzigo y'akazikira, ukumva koko kadakwiye kumusonera, weho wokwisonera. Umugabo agiye mu vyo gusa ku mugore ari gusa, mbega uba uri gusa musaka iki? None uko kumusaka biba bigamije iki ku vy'ukuri? Kuba ari ukugomba kumumaramaza canke n'ikindi? Ikibabaje muri vyose nuko kandi ayo mategeko ngo yoba yavuye hejuru. None iteka, ibanga, ubuntu n'akaranga kacu mu gihe bitagira ikibanza, atawubihagarariye, igihugu kibicande. Ikindi kibabaje kandi gihambaye ni ingene amategeko y'igihugu atakigira ikibanza namba, aho nyangwa n'abo hejuru, abo hasi bagatinyira agatwe kabo, bakemera guhonyanga amategeko, hakabura uwuruta uwundi. Umwuga uwo ari we wose ku bisanzwe urafise amategeko awugenga. Abawujejwe bakaba barinda kubahiriza ayo mategeko uko vyategekanijwe. Aha rero muri ibi vyabereye aho kuri iryo bohero rya Gitega, birakwiye n'ukuri ko ababitegetswe n'ababikoze bakwirikiranwa n'amategeko abagenga. Bibaye vyarakozwe uko twavyumvise, bagahanwa. Kandi ivyo ntibikorerwe mu kinyegero, abarundi bamenye neza ko hakiri kirazira mu gihugu, kandi ko ukirenzeko abihanirwa. Twebwe umuhari n'amahoro, tutaravye uwabikorewe uwo ari we n'ivyo arimwo n'ibindi vyose, turateye ivyatsi iyo nyifato y'abajejwe amabanga y'igihugu. Tukaba tunasaba ko abatwara bobirabira hafi ntibisubire na rimwe, inyungu zabo ntizikazike umuco n'akaranga vy'igihugu cacu.